Dushime ni Channel TV nitwa Dushime Ange-Carène kazi mu kiganiro Smart Mind. Ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Umukenyezi yikorera utwiwe arahura n'intambamyi zitandukanye nk'abamuca intege abashaka kumukorera amabafatiye ku gitsina mu gihe ariko ararondera isoko y'ibidandazwa vyiwe canke akeneye ubundi bufasha. Ivyo ni bimwe mu byo tuza kuganira n'umutumire wacu. Nitwa Dushime Ange-Carène kazi mu kiganiro Smart Mind. Smart Mind tuyagiki. Jenny Bwalinzi hino. Muri Smart Mind tuyaga ibijyanye na business hamwe na leadership. Smart Mind, make it possible. Umutumire w'uno munsi ni Gaella Gahama, umukenyezi yikorera utwiwe akaba afise salon ikora imishatsi y'abakenyezi yitwa Gaella and Makeup. Kaze muri Smart Mind. Murakoze cyane. Gaella, uyu munsi urafise abakozi ukoresha. Hari intambamyi wowe warahuye nazo ugitangura umwuga wawe? Ego cyane. Intambamyi ntizibura mu gihe utanguye igikorwa kubera ko ubufise igicapo kinini cyaho ushaka gushika, hama kenshi uburyo utangurana ntibuba bungana naho ububona mu mutwe. Rero biragusaba kurondera uburyo rimwe ukaburi y'ubukura kubera ko urumva je nari mpejeje ishuri haheze imyaka nk'ingahe mpejeje ishuri, bisaba uburyo hama ibyo ukoresha hari gutabiro nkuko uvyifuza ko usanga ivyo twiga tuvyigira kuri YouTube canke he ugasanga ibyo ushaka gukoresha nk'uri kurabironka hari kutizegwa n'abantu abagukikuje batizera kurondera isoko. Reka mvuge kurondera isoko kuba uri mushasha kuri iryo soko, kurondera isoko kugira abantu bakwizere. Ego ni ahanini n'ivyo. Ego Gaella, ibintu byo gukorera amabi afatiye ku gitsina abakenyezi hari ico ubiziko canke haraho wowe umaze kumva bimaze gushika? Ego cyane, birahari kandi birahari gose. Ibyo bitaba byanshikiye ndazi byarashikiye tuvukana canke inshuti canke umugenzi canke abo dukorana. Hariho ukuntu abakenyezi turafise ukuntu turabwa. Reka mvuge kimwe, sinzi ko nogishira mu mabi mugabo jewe carambabaje numva nogishira mu mabi. Nuko haraje umuntu ku kazi arabona ivyo dukora avuga ngo umenga yavuze ngo umuntegerezwa kuba afise umushinga ntahe muzungu. Aba kubera iki umugore afise aho yishikanye hategeza kuba hariho igitsina gabo camushoboje, wowe umenga ntiwovyiyumvira ntiwogira indoto ugakora ukayishikako. Umenga hategeza kuba ari umushinga ntahe kandi w'umuzungu nimba ari binini ivyo bintu nimba bishimye ifo ko ari umunyamahanga kugira gushikana aho hantu. Cyangwa ugasanga wowe uri kurakora uri kugerageza kwiteza imbere hamugeza ahantu ukenera ubufasha bw'igitsina gabo, nimba ari ibintu udandaza uri kuja kubidandaza ku bashinga ntahe, nimba ari ahantu urondera isoko uri kuyirondera ku hantu hakora abashinga ntahe, mugabo ugasanga uburyo bakuraba nk'abakwiteze ko ibindi bintu. Ntibakwiteze ko amafaranga mugabo bavuga ati uri umwigeme, uri umukenyezi, uri mwiza, wowe uraba ukuntu witanga wowe nyene amagara yawe n'ubuzima bwawe, ugasanga nico kintu woguza ico onye. Cyangwa ugasanga hageze ko nimba ari isoko muriko murarondera uri kumwe n'abashinga ntahe uri kumwe n'abakenyezi muri abakenyezi bakaca bumva iryo soko boriha abashinga ntahe boriha igitsina gabo kubera umugore bafise ivyo bamuhora ngo batanga ikintu ntibagiheza, ngo ivyo bagore ntawe ubizi ntibashoboye urumvaga bafise ibintu baduhora kandi biravye neza ugasanga iryo soko ni wari kuritsindira. Ugasanga rero ayo numva ari amabi, numva ari ikintu kitabikwiye kumera gutyo onye. Ego ivyo nivyo muri bimwe numva nibutse. Ego none ku bwawe ubona uyo mukenyezi yikorera utwiwe izo ntambamyi zivamo gute? Niki wohanura abantu bakora ayo mabi? Icambere ni uguhindura uburyo babona umukenyezi. Umukenyezi nuko ari igitsina gore ariko ubundi inguvu ubwenge birakora. Arashobora kugira umugambi akawushikako, arashobora kugira iciyumviro ciza ahagishikako. Iyo ashatse kwiteza imbere umuntu amworohereza, umuntu amwubahiriza. Iyo umubonye imbere
aje nk'uri muri business, mufate nk'uri muri business. Iyo aje imbere nk'uri mu kazi, mufate nk'uri mu kazi. Ntumubonemwe ibindi, ntumurabe ukundi. Abumva ari umuntu aw'intege nke, okay, ivy'inguvu woreka kubimuha mugabo ivy'ubwenge wobimuha. Ntumusumbanyishe n'igitsina gabo bivanye n'akazi muriko murakora. Canke ntumwitegeko ibindi bintu, kubera ko uri kuritega ko ibindi bintu ashobora kuba ari mutoyi wawe, ashobora kuba ari umuvukana, ashobora kuba ari umugore w'undi muntu, ashobora kuba ari umuvyeyi w'undi muntu, ashobora kuba afise imigambi yo kubaka n'undi muntu. Urumva wowe kujamwo nukutubahiriza umukenyezi n'uburenganzira bwiwe bwose. Nibaza ko bohindura uburyo babona umukenyezi bakamufata nk'umuntu wo kubahiriza kuko nawe afise ibyo ashoboye. Ego kubwawe ati kubona umukenyezi aje kugutumbera, aje kugusaba ikintu, aje gusaba ijambo, ubona yuko ikintu ca mbere boshira imbere ari akazi kiwe, icaje nimba ari ikintu aje gusaba isoko, igikorwa yakoze produit afise aje gusaba isoko, ica mbere wobona woshira imbere ko ari akazi kiwe gusumba ko wamubonamo ibindi bintu nk'uko ari umukenyezi ubwo bwiza bwiwe. Ego mubonemwe akazi, mubonemwe ico ashoboye. Niyo ushatse kuri mwima nturi mwimire ubukenyezi bwiwe, canke nturi mwimire ko yakwimye ivyo washaka bindi, ariko ubimwimire peut-être ko atashoboye nyene ko atari competent muri iyo domaine, mugabo ntibihagarare ku bukenyezi bwiwe, ntibihagarare ku gitsina ciwe. Ego none mubona izo ntambamyi abakenyezi bikorera utwabo bozivamwo gute? Icambere nukugira vision, nukumenya ico ushaka gushikako, kubera hari impambamyi tugira bivanye nuko utazi ico ushaka, ugasanga uriko urigerageza muri utu na turiya, ntuhagaze ahantu hamwe, nta gicapo, ushaka amafaranga gusa. Ahanini icambere nukumenya ico ushaka iki, hama ukavuga uti kugira nshike kuri ico kintu nshaka vyonsaba iki. Hama birasaba kugira discipline, birasaba kubaho ubuzima bwiyubahiriza kugira n'abandi bakubahirize. Ego ahanini nukugira vision, nukumenya ico ushaka gushikako, nukwiyubahiriza wewe, ukagira discipline, ukamenya gushiraho barrière kugira ngo ukubonye wese amenye ko akubahiriza mu kazi kawe. Ego akubonemwe akazi. Ego bakunzi ba Smart Mind, turinjiye mu mwanya wa fire questions. Ku munsi mara umwanya ungana gute kuri telefone? Amasaha nk'atanu ngira ngo canke arenga. Ni kihe gihugu giteye imbere utarashikamo ariko wifuza gushikamo kurahura ubwenge? Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inde muntu akwanspira mu vyukora? Ntore umwe. Hari umudamu wo muri Afrique de l'Ouest, ndibagiye igihugu, akora exactement ivyo nkora. Akora salon, hama igeze kure, ateye imbere kurusha je aho ngeze, ubu aranyanspira. Ni iyihe karite ya mbere kuranga? Kwihangana. Ni ryari ukora neza? Mu gitondo canke nijoro? Mu gutangura umunsi ukora iki? Kutegura umwana kuja kw'ishuri no kugaburira mutoyi. Niko. Ego. Ni cyahe ikintu ukunda kuri wewe? Umushatsi. Nuwahe muntu wa mbere ukunda? Umugabo wanje. Twavyumvise yuko umukenyezi ashoboye gukora ibintu bikomeye, akagera no ku ndoto ziwe, aho ashobora kwitunga, agatunga n'indi miryango, agaterera no mu iterambere ry'igihugu. Mwakoze bakunzi ba Smart Mind, naho mu kiganiro.